Imana ihabwe icyubahiro. Reka tubanze dushima Imana. Turaguhaye icyubahiro Mana yacu. Uri Imana, uri Imana, uri Imana. Uri Imana bukeye, uri Imana kubugorovye, uri Imana mu mvura, uri Imana mu zuba, uri Imana dukomeye, uri Imana turabanyantege nke, uri Imana dutunze, uri Imana tugaragara nk'abataco dufise, uri Imana idahinduka. Kuko ico wavuze uzogikora kandi ico washinze uzogishitsa. Reka uno mugoroba Mana, imbere y'ibindi byose uhabwe icubahiro Mana muri ino shengero. Mana yacu, turaguhamagaye, turakwinginze muri kino gihe turiko twiga Mana, muri semaine turiko twiga kuba bigishwa bawe Yesu. Ndasavye Mana muri uno mwanya ntarabumbura akanwa ngo mvuge, utanga urubibe, utanga uruvyare, utanga urukore. Abigishwa bawe bahaguruke, abigishwa bawe babeho, kugira Mana uzobakuremwo abigishwa benshi. Ndagushimiye ko utari Imana ya majorite, ndagushimiye ko utari Imana ikorana n'ubwinshi, itari Imana ya demokrasi, itari Imana ikorana n'ibigwi na full, ariko uri Imana ikorana n'umuntu umwe. Mana, mukaheze nka Sara wakuyemwo ihanga rikomeye cyane. Ndagushimiye Mana ko mu bigaragara nk'ibinyantege nke ushima kugaragaza ububasha bwawe n'ubushobozi bwawe. Habwa icubahiro Mana, kugiye kubakuramwo ibihumbi n'ibihumbi, kandi ugiye kubahindura abanyenkomezi kubw'icubahiro cyawe. Urakoze kuvyumvise mu izina rya Yesu. Haleluya. Imana ihabwe icubahiro. Ino ndwi ni indwi tugiye kwiga ku bijanye no kuba abigishwa b'ukuri ba Yesu no guhindura abandi kuba abigishwa. Ni inyigisho umutima wanje unezerewe cyane kuko icatumye Yesu aza. Haleluya. Ntabwo Yesu yaraje aje gukora idini, nubwo Yesu yaraje aje kurondera abanywanyi canke abayoboke. Yesu yasanze amashengero menshi cyane, kandi aya mashengero asanze ahagaze mu vyagezwe, agwanira ivyagezwe vyayo kandi akagwanira n'Imana. Ariko Yesu abo bose arabarengana, yironderera abagabo gusa 12. Amen. Abafarisayo arabarengana, abasadukayo arabarengana, yitorera abagabo gusa 12. Afise umugambi umwe gusa, kubaremamwo imbuto. Haleluya. Kubaremamwo imbuto kugira ngo bahinduke. Haleluya. Base nawe hama bagende bahindura abandi. Haleluya. Yesu yaje ari wenyene, ariko yaje ari umugororotsi. Gwicamuzanye kwari kurondera icari carazimiye. Araza yironderera abantu, afata imyaka 3 abahingura, abigisha, bahindura amazina, abagira abigishwa. Arangije arabatuma, aravuga ati muri aba gusa nzokwikwegeraho Burundi, u Rwanda, Ufaransa, Amerika, isi yose. Turi uruvyaro rutari uruvyaro rukomoka kuri majorite, turi uruvyaro rwavuye ku mugabo yavuye mu ijuru gusa kuko yumviye. Haleluya. Kandi abamukurikiye 12, uno munsi ubutumwa bwiza bwakwiye hose. Uno munsi turenga abantu 12. Ngire mbabwira yuko nimba Imana ikiduhamagara kuba abigishwa, inkuru nziza birashoboka. Haleluya. Birashoboka yuko je nawe dushobora guhindura akanyosha. Amen. Uriya muntu ko aryamye afite ikibazo. Okay, sawa, katukomeze. Amen. Birashoboka yuko je nawe dushobora guhindura abantu kuba bigishwa. Amen. Kandi si yose twayikwira. Imana ihabwe icubahiro. Amen. Nimumwihoze nta kibazo. Nashaka kumva impamvu. Amen. Hana dusamaza. Haleluya. Imana ihabwe icubahiro. Ariko kugira ngo duhindura abandi kuba bigishwa, birasaba yuko natwe tuhabigishwa bukuri. Amen.
amen. Ntabwo tuzohindura abandi kuba abigishwa natwe tutarabigishwa b'ukuri ba Yesu, kuko igiti ba Yesu, igiti cy'umwembe kivamwo imyembe, igiti cy'ivoka kikavamwo ivoka, igiti cy'umapera kavamwo amapera. Rero niba by'ukuri turi abigishwa ba Yesu Kristo, tuzovyara duhindura abigishwa ba Yesu Kristo. Ariko nimba turi abanyedini, tuzohindura abandi kuba abanyedini. Impamvu amadini arushirizaho kugwira, impamvu amadini arushirizaho kuba menshi, nuko hari abanyedini. Hari abanyedini bavyara abanyedini. Kandi isi ntabwo izohinduka kubw'abanyedini. Ariko Imana ikihiga mu byitwa amadini, Imana ikihirondera mu byita imiryango, mu bayizeye, irikishakamwo babagabo, irikishakamwo babagore, ihindura mwabigishwa gusa. Amen. Ngo base nawe hama bongere bahindura amahanga kuba abigishwa. Imana ihabwe icubahiro. Ino ndwi tuzovugana kuri les traits canke ibigaragaza umwigishwa w'ukuri wa Yesu. Uno munsi turaza guhagara kuri ico. Les traits canke les marques nibihe bintu bigaragaza umwigishwa w'ukuri wa Yesu. Amen. Ejo tuzovugana kuri la mission y'umwigishwa wa Yesu Kristo. Nikihe gikogwa umwigishwa wa Yesu Kristo ahamagariwe kurangura. Kuwa gatandatu tuzovugana kuri equipement. Nibihe bikoresho, nihe equipement umwigishwa wa Yesu Kristo agenda. Amen. Hama kwa Mungu tuzogira induduro ya byose. Nashaka tuanze dusoma ya majambo ari mu Bikolosayi igice ca gatandatu, n'amajambo nkunda cyane Paulo yavuze. Abikolosayi igice ca gatandatu umurongo wa 17. Haravuga ngo mumbabare n'Abigalatiya, Abigalatiya igice ca gatandatu umurongo wa 17. Haravuga ngo uhereye none ntihakagira umuntu angora, kuko mfise ku mubiri inkovu za Yesu. Amen. Uhereye none ngo ntihakagira umuntu angora, ngo kuko ngenda na inkovu za Kristo ku mubiri. Aya majambo ni Paulo yavuze. Imbere aravuga ngo uhereye ku murongo wa 11, murabe ingene mbandikishirije ukwanje kuboko inyuguti nini. Abagomba bose kwiha igikundiro ku by'umubiri nibo babagobera gukebwa, nta yindi nyanduruko nukugira ngo ntibahamwe bahoga umusaraba wa Kristo. Ngo kuko bakebwe nabo nyene batitondera ivyagezwe, ariko bashaka ko mukebwa ngo birate imibiri yanyu. Ariko jeho sinkirata ikindi atari umusaraba w'umwami wacu Yesu Kristo, watumye isi imbera ikibambwe, ngo nanje nkayibera ikibambwe, kuko gukebwa atakimazi no kudakebwa nta kimazi n'ibindi byose. Uhereye none ntihakagire umuntu yongera kungora, kuko ngendana inkovu za Kristo. Aya majambo n'amajambo akomeye Paulo yavuze. Aravuga ngo ntihakagire umuntu asubira kubahenda ngo mugaragaze ukwanyu kugororoka kubiboneka. Ico gihe abayuda bagaragaza kugoroka kw'Imana kubwo gukebwa cyangwa circoncision. Hama aravuga ati aba bose barondera ibiboneka, abashaka kwitwa abakristo, abashaka kuvuga yuko ari abarokore, abashaka guhamagarwa amazina gusa y'ubukristo ni abarokore, bashaka kugaragara mu mashengero yuko basenga, bashaka kwitwa yuko bakijijwe n'ibindi byose, abaharanira amazina, abaharanira amashengero n'ibindi byose, ngo nabashaka kwishimira iby'ikimazi, ibintu bitagira ikimazi, ngo ariko ngo bahakana guhamwa ku bwa Kristo. Aba bagwanira gukebwa nabatinya guhamwa ku bwa Kristo, nabatabereye kuba bigishwa, bashaka kunezereza abana b'abantu, bakagira ibigaragara ku mubiri ariko atankovu za Kristo ziri kuri bo. Ngo ariko jeho
ngo isi yahindutse ikibambwe, ibyo mu isi byose nemeye yuko mbambwa. Haleluya, amen. Hama n'isi yaramaze kumfuta, izi ko napfuye, izi ko ntakiriho, kuko itakimbona. Ngira ngo ubwire, kugira ngo uhinduke umwigishwa w'ukuri wa Yesu Kristo, ukwiye kugera ahantu isi ihinduka ikibambwe, ikibuza abantu gukizwa uno munsi, ikibuza abantu gukorera Imana, ikibuza abantu guhinduka abigishwa ba Yesu Kristo, nuko bashaka gukomeza kunezereza abana b'abantu no kunezereza isi. Ariko twebwe abigishwa ba Yesu Kristo, ntabwo iwacu ari hano mu isi, iwacu ni mu ijuru. Ntabwo Imana iduhamagara ngo twumvire isi, ariko Imana iduhamagara ngo tuyihindure. Amen. Ntabwo tuzohindura isi twishushanya nayo, ntabwo tuzohindura isi dutegekwa nayo, tuzohindura isi tuyiganza. Amen. Imana imaze kurema umuntu abwira ngo ganza isi n'ibirimo byose. Yesu arabwira ngo nahawe ububasha mu ijuru no mu isi, nimugende mu mahanga yose muhindure ibyaremwe, abaremwe bose abigishwa banje. Nushobora kujya mu mahanga ngo uhindure abantu bose abigishwa ba Yesu Kristo udafise autorité. Amen. Udafise ububasha. Imana ishimwe. Kugira ngo ubu ufise ububasha, amen, kugira ngo ushobore guhindura nuko wahawe ububasha. Rero ntabwo twahawe ububasha bwo kurengera isi. Rero kugira ngo ushobore guhindura aho uherereye, umuryango wawe, aho ukora, nuko uhinduka ikibambwe. Uno munsi igituma tudahindura isi nuko isi ari ituganza, nuko twishushanya nayo, nuko no mu ishengero turondera ibishoboka byose kugira ngo isi inezerwe. Ariko twebwe ntitwahamagara kunezereza isi, ahubwo twahamagara yuko isi ihinduka ku bwacu. Amen, amen. Ndashaka nkubwire muntu uri kuranyumva kuri uno mugoroba, ndashaka nkubwire shengero ry'Imana mwanyumva mwaje uno munsi kumva ubutumwa bwiza. Imana ikiduhamagarira igikorwa cy'icubahiro. Icyatumye ukizwa kwari kugira ngo uwo umwigishwa wa Yesu Kristo, kandi icyatumye Yesu aja ku musaraba kwari kugira ngo azobonemo imbuto muri wewe, kandi iyo mbuto ibyare izindi mbuto, ari bo bigishwa ba Yesu. Uzohindura abandi kuba abigishwa wemeye gupfa mu byifuzo byo mu isi. Amen, amen. Pawulo acavuga amajambo nkunda muri no misari kambere isengesho, ntihakagira uwundi muntu asubira kungora. Ntabwo ngitegekwa n'ibyagezwe, ntabwo ntegekwa n'ibyifuzo byo mu isi, ntabwo ntegekwa n'amategeko y'isi, kuko ngendana inkovu za Kristo kuri jewe. Mu yandi majambo, sinzi ko murabona abagabo ba stare usanga bafite amatatuwaje umubiri wose, bagendana ibitatuwaje bihwanye n'Imana bizera canke n'ivyo bizigira canke badoha. Hari abagendana amatatuwaje y'inzoka, bagendana scorpion n'ibindi byose. Paul aravuga ngo nanje, kuko Paul ntigeze abamba, aravuga ngo nanje se tatuwaje umubiri wose. Nubwo ntagiye ku musaraba, ariko mfise tatuwaje umubiri wose, ngendana inkovu za Kristo. Amen, amen. Ngendana inkovu za Kristo. Nta kindi shaka ko mubona, nta kindi kintu nirata uretse Yesu mwami wanje. Haleluya. Imana ihabwe icubahiro. Nashaka kuri no mugoroba tuvuge cyane kuri ayo matre, kuri izo marke, kuri ayo makashe. Haleluya. Ndifuza ko muri nogwe tuzoyirangiza Imana yateyeho amakashe, yashizeho amakashe, ku buryo nawe ushobora guhaguruka ukavuga nka Paul ukavuga ati singira ikindi nirata atari umwami wanje, kuko ngendana inkovu ziwe, ngendana amakashe yiwe, ngendana marke ziwe. Amen, amen, amen. Tuje muri Mariko, tutangure kuri Yohani igice cya 13 umurongo wa 34 kugeza ku 35. Yohani igice cya 13 umurongo wa 34 kugeza ku 35.
wumve marke ya mbere, wumve ikikashe ya mbere. Haleluya, amen. Ubutumwa bwiza bwa Yohani igice ca 13 umurongo wa 34 kugeza ku 35. Ndasoma haravuga ngo, ndabaha icagezwe gisha, nimukundane nk'uko nabakunze aba ariko namwe mukundana. Nimwagiranira urukundo. Amen. Nimwagiranira urukundo. Haleluya. Niho bose bazomenya ko muri abigishwa banje. Amen. Nimwagiranira urukundo ngo niho bose, nta yindi marke ya mbere, ikashe ya mbere, ikimenyetso ca mbere, tatuwaje ya mbere. Nimwagiranira urukundo hagati yanyu, urukundo ni rwaba rushitse, ni rwaba rukwiriye, ngo niho bose, niho Kanyosha, niho Bujumbura, niho igihugu cyose, niho n'amahanga, uhereye muri pays de Grand Lac ugashika muri East Africa, ugashika aho ugomba hose, ngo bazomenya ko muri abigishwa bacu. Amen, amen. Yesu aravuga ngo mbahaye icagezwe gisha, abwira abigishwa biwe, nimukundane nk'uko nanje nabakunze. Haleluya. Mu yandi majambo nuko yasanze hari cyitwa urukundo, ariko arabwira ati urukundo ndiko ndabwira sugo. Nkuko ushobora kuba novuga aya majambo ukavuga uti erega urwo rukundo ndarufise. Igihe kimwe Imana yarigeze kumbwirira ijambo, haraheze imyaka, ndabwira Imana ariko ubundi ndakundana vyo, wopfa umunziza ikindi ariko ndakundana. Ariko Imana irambwira ngo ntukundana ufise impuhwe, ugira impuhwe, ufite compassion. Kandi ico nita urukundo, kuko mpuye n'umuntu amezirewe nabi, umuntu ambwiye ingorane ziwe, mpuye n'umuntu abandi batibuka kuramutsa, batibuka kugirane, nibo nakunda cyane. Hama kuko nakunda badakundwa, nkakunda abaciye bugufi, nkakunda nta muntu akunda nogeza cyane. Ariko Imana irambwira ngo ufite impuhwe zitandukanye n'urukundo. Umuntu wese arafite impamvu akunda. Urashobora hari impamvu ya mbere iri egoist. Urashobora kubukunda kugira ngo ukundwe. Hari abantu bakundana kugira bakundwe. Mu yandi majambo ntabwo bakundana barikunda. Kuko iyo batazi ko iyo batiteze kuzobakunda ntibazogukunda. Ikimenyamenya niba bibugo rukundo agasanga baruterera mu mazi runyika bazoruvamo. Hari abandi bakunda abakwiye gukundika. Akati uyu muntu wo gukunda kuko ari yoroheje, arashoboka, ameze neza, uyu muntu arakundana, uyu muntu aritwararika abandi, uyu muntu ntagorana, mbega umuntu atomukunda ninde? Ugasanga umuntu wese akunda umuntu aramukanya, umuntu mwiza, nivyo nakeneye urukundo rwiwe, uyu arateye intambuko, nakeneye urukundo rwiwe, mugabo ahuye n'ukwiye gukundika. None ukwiye gukundika ninde atomukunda? Ariko Yesu aravuga ngo mbahaye icagezwe gisha, nimukundane nk'uko nanje nabakunze. Nabakunze muri he? Mumeze gute? Aravuga Yohani ngo nimuraba urwo rukundo uko rungana, ngo kuko yadukunze tukiri abanyabyaha. Urukundo Yesu yadukunze n'urukundo inconditionnel. Nurukundo twakunzwe tudakwiriye, nurukundo twakunzwe tutabereye, nurukundo twakunzwe turi abanyabyaha. Ahandi akavuga ngo nimumere nka so mwijuru ngo aho imvura babi nabeza. Nimba muri abigishwa banje nimutanga urwo rukundo. Hari inkundo nyinshi. Mu Kigiriki hari izitwa eros. Eros ni urukundo ruri hagati y'umugabo n'umugore. Umugabo n'umugore abubakanye. Hakaba urukundo rwitwa philos. Nurukundo rw'abantu bavukana, nurukundo ruhuzwa n'amaraso cyangwa umuvyeyi n'umwana, nurukundo rw'amaraso. Umugani urahangwa amaraso ntigira abamazi n'ubwo nyene. Ariko hakaba urukundo rukomeye cyane, urukundo rwitwa agape, urukundo rw'Imana.
kandi urwo rukundo rubaye conditionnel. Kandi ngira mbabwire hose ntabwo ishobora kunyura umwana w'umuntu hatabaye mwagape, kuko muri hose naho nyene harimo jalousie, harimo gufuha. Ariko iyo urukundo rw'Imana rwinjiye, mu yandi majambo y'Imana irugezemwo, umugabo n'umugore babana neza, kuko icyo gihe nta condition zibamwo. Nigeze kumva umusore avuga ngo ngo ndakeneye ngo umugore vraiment aza kumfasha, urana ngo aza aravuga ibintu impamvu akeneye umugore, sanga mu yandi majambo aravuga nti afite urikunda, ukeneye uza kugufasha kwikunda. Ingo nyinshi zankira yuko umwe aza yikunda undi akikunda, bikananira ubutanga urundi, hakabura agape. Mu miryango ingware zihari nizi, barikunda nabo bakikunda, hama hakabura agape. Isi izotumenyera ko turi abigishwa ba Yesu nitwakundana, kuko mwisi hari urwango, mwisi hari amashari, mwisi hari ukwihora, mwisi hari gukundana gufatiye ku bintu, gufatiye bakundika bagakunda bazobagira neza. Mwisi nta rukundo ruhari, nabo mwisi barazi ko atari rukundo ruhari, n'abarutanga bazi ko atawo baruha, n'abarurondera bazi ko atawo barukura. Ngo ariko iyo si zomenya ko turi abigishwa nibasanga mu ishengero hari urukundo rudasa n'urw'abisi. Amen, amen. Igihe hano hazoba urukundo rutari nk'ubwo mu Kanyosha muri quartier, igihe hano mu baririmbyi, mu banyamasengesho, mu madepartement atandukanye hazoba urukundo rw'Imana. Amen. Hazoba urukundo rw'Imana. Ntimuzorinda guhamagara abantu kubarondera. Isi iba mu rwango, ikaba mu ishari no mu nzigo, izoza yiruka atakidihiga urukundo gusa, kuko bazomenya ko muri abigishwa ba Yesu. Icyatuma ishengero ryirunda kuri Yesu ryabonamo urukundo, yabona Yesu agirira imbabazi abantu bose, agira impuhwe abantu bose, akunda abantu bose. Kandi ngene babwire icyatumye Yesu aguma ku musaraba ni urukundo gusa rwamugumije ku musaraba. Urukundo gusa niko rwatumye Yesu atibambura, ariko yari afite ububasha bwo gushobora, yaravuze ngo afite ububasha bwo gutanga ubugingo bwanjye kandi se n'ububasha bwo kusubira. Ariko icyatumye Yesu ashobora kubutanga abyishakiye, ko ntibamufasha. Bagerageje kumufata, arabaza ngo murondera he, batibuka hasi. Arasubira arondera, ariko kuko Yesu urukundo rwe aravuga ngo murondera nde, wakira aritanga. Bijewe nyine icyatumye Yesu yitanga, icyatumye Yesu aguma ku musaraba ni urukundo yankunze, n'urukundo yagukunze. Ukaba uri umwigishwa wa Yesu, ubwo rukundo rwa Yesu rwiko muri wowe. Iyo nkovu ya Yesu, igituma ndayita inkovu ni kubera iki? Ntushobora kugira urwo rukundo utagenda n'inkovu ya Yesu, kuko urwo rukundo urarutanga ata muntu agukunda, urarutanga ata muntu uzi ko azorukwishyura. Uruha ababi n'abeza, uruha ibinani n'ibidashoboka. Abanyantege urabakunda, abagura bakunda, abanyabyaha urabakunda, abatashikirwa urabakunda, abantu ataco bikura urabakunda. Abantu badashoboka urabakunda. Ariko inkuru nziza ntawe ushobora kurezista ku rukundo. Ngira mbabwira yuko hariho uburyo bwinshi umuntu ashobora kuvuga ubutumwa bwiza, ariko uburyo buzana abandi kuri Yesu n'ubutumwa bwiza, c'est evangelisation par amour. Ubutumwa bwiza buri mu rukundo bukurura benshi. Ninde yoresista ku rukundo? Niwe munyabyaha wasengeye mu rukundo rwinshi, niwe munyabyaha waramukije, niwe munyabyaha wahaye ibyawe kandi uzi ko ari gisuma yarakwivye. Hama ngo umunsi ungazo gati naho Yesu ntamwemera, naho Yesu ntamuzi, naho Yesu ntagizere, ariko narabonye urukundo atanga mu muntu, tumye ngurikira. Imiryango yacu izohinduka kubw'urukundo rwa Yesu muri twebwe, ku kazi bazohinduka kubw'urukundo ruri muri twebwe, hano muri quartier abantu bose bazohinduka kubw'urukundo. Ndifuza isengesho ryanje, ndifuza ko abanyumva n'iri shengero ryose mugendana inkovu z'urukundo.
mugendane urukundo. Ahari urukundo abantu barahirunda, barahaba, abantu barahashaka. Kandi urwo rukundo ntabwo rutoranya abagororotsi, ntabwo rutoranya abakwire n'ababere, ahubwo bajya nyene nibo bakwiye gukunda. Amen. Ishengero rya mbere ryagiye rigwira kubw'urukundo. Mu byakozwe n'umwaka kabiri ntitwasoma igice cya 44 na 46 kugeza ku 77. Ibyakozwe n'umwaka kabiri 46-47 turabona yuko barushirizaho ngo gusengera hamwe, bakamanyagura imitsima iwabo, ngo bafise imitima itarimwo akaruhe, batari double, batavanze. Uno munsi ishengera abantu baja imbere y'Imana hariho utuntu mu mutima yabo, baja kuri sensene hari akantu mu mitima yabo, ariko guhuza umutima kwabo no gusenga bahuje umutima n'inama no gusangira no gukora byose, ngo umwami Imana yamabongera bamwe barakizwa, abongera bama barakizwa. Imana ihabwa icubahiro. Mu cete cya mbere cy'Abikorinto igice cya 13, icete cya mbere cy'Abikorinto igice cya 13 n'amajambo benshi muzi, ariko amajambo akomeye cyane. Pawulo aravuga ngo naho novuga indimi z'abantu n'iz'abamarayika, ariko ntagira urukundo noba ncitse umuringa uvuga canke icuma kivuzwa kigasama. Kandi naho nogira ingabire yo kuvugishwa n'Imana. Nuvuga mbere Pawulo aravuga ngo naho nogira les dons spirituels. Muri kino gihe les dons spirituels ni priorité. Turifuza kugira ingabire zo mu buryo bw'Imana, tukavugishwa n'Imana, tuka ingabire zose mu buryo bw'Imana zigakoreka, kandi umuntu hageze arumva ko yahageze. Ariko Pawulo aravuga ngo nawe uvuga indimi z'abamarayika, ukavuga zidacika, hamukongera ukavugishwa kandi ukavugishwa iby'ukuri, utagira urukundo ngo nubusa. Mu yandi majambo, dimension spirituelle dushaka gushikaho, urugero rwo mu buryo bw'Imana rukomeye, rumwavuga ati ndipfuza kumera nka naka. Uyitegereje muri televiziyo ukabona umukozi w'Imana akomeye, ukavuga uti uriya nyene niwe akomeye niwe yahise. Abantu benshi birigo barirukanga inyuma y'abakozi b'Imana kubw'amadon, kubw'ingabire. Turagiye kuri uriya muntu aravugishwa, turagiye kuri uriya muntu arerekwa, turagiye kuri uriya muntu, turagiye hama wahagera ukabyumva ukavuga ati coma hazohagera. Ugasenga no mu gusenga kwawe, ugasenga no mu kwisonzesha kwawe, ugasenga no mu byo kora byose urashaka kugera ahantu uwo muntu surnaturel. Ntabwo Bibiliya ivuze ngo ni bibi, ahubwo hari n'ahandi Pawulo avuga ngo wipfuza kuvugishwa n'Imana bayipfuje ingabire nziza, ariko aravuga ngo ibyo bitagira urukundo umeze nk'umuringa. Mu yandi majambo ntacyo bivuze, kuko ntusa na Yesu kandi uzozana abandi kuri Yesu, urashobora kubijana mu muriro, kuko Yesu yaraciye umugani ngo bamwe bazovuga ngo twavugishwa nawe, ngo Yesu babwire ngo sinigeze mbamenya mwabakora ibizira. Ntabwo kugaragaza ko uruwa Kristo Yesu, ntabwo kugaragaza ko ufise imbuto yiwe, ntabwo icyerekana ko uzomubona mukicarana nawe ari kuvugishwa mu ndimi. Sindi ko mbigwanya ko nanjye ndavugishwa, ariko ikigaragaza ko uri umwigishwa wa Yesu, ufise inkovu ziwe, ufise kashe yiwe, kandi uzobyara abandi bigishwa, uri gise by'ukuri cya Yesu. Kuko ku musaraba Yesu yabambwe ko cyari gise cy'ishengero. Biravuga ngo niba warakijijwe uri gise cya Yesu, waravutse kandi washaka kutera ikindi gise ukabyara abandi, ikizotuma ubyara nuko ufite urukundo. Dimension spirituelle ni bon, ariko habe hari mu rukundo. Amen. Arongera aravuga ngo nkamenya amabanga yose n'ubwenge bwose, ngashika mu kumenya rwose
ukagera ahantu umenya iby'Imana, ukagera ahantu umenya amajambo y'Imana na teoloji ugashiraho n'inyigisho zitandukanye, ukamenya Bibiliya yose ku mutwe y'ikirundi, y'igifaransa n'iy'icongereza. Hama ukagenda ugafata ibindi bitabo by'amakonkordance, ukaba uri umuhanga n'umunyabwenge mu by'Imana. Ni ciza, ariko ngo naho ntagira urukundo byoba ari zero. Ica gatatu ngo nkagira ukwizera. Urazi ukwizera ingene gukomeye. Yesu yaravuze ngo uwogira ukwizera kungana n'akabuto ka sinapi ngo yobwira umusozi ngo shinguka ukimuka mu kiyaga. Ukagira ukwizera gushingura imisozi, ukagira ukwizera guhagurutsa ibimuga, ukagira ukwizera ngo navyo nyene nubusa, utagira urukundo. Ica gatatu mwumvise caka indi Imana yambwira cage ngo naho notanga ivyanje byose, ahubwo ntuba ukijya wenyine ukaba usangira n'abandi, ntuba ucambara wenyine ukaba wambarana n'abandi, umubiri wawe ugaturigwa ukaba sacrifice, ngo utagira urukundo naco vyomara. Naho wotanga ibyawe ariko ukabitanga kuko wumva ari akagongo gusa. Erega n'abantu batanga ibintu kuko ubona ko baruta, ugatanga ibintu kuko umuruta, ariko uwo muntu wahaye mbega Imana kugira ngo musengera gusumba ubuzima bwawe bwose, wobisengera, wobinezerereka. Uwo muntu ugaburira, uzi impamvu Imana yabimbwira? Abantu bose nagiye ngirira neza. Yari umuhungu nagiriye neza, ambwiye ngo ni impfuvyi, ndamufasha nabwo nticambere nta mahera afise, mugabo zorufungura iwanje zorugira, ndamufasha aronka akazi, aratera imbere. Namufashe hafi imyaka 2, yongera aronka akazi, aratera imbere. Hama nanje ninjira mu ngorane z'amahera, ngenda kumugurana. Ndarindira ko azokwibwira yibuka ivyo nakoze vyose, ndahebura. Ariko akamashinga amatahe yuko ntamugiriye neza, akanyita nyene tantine. Abana banje bose nene narabwiye abana banje kugira ntibazotsitare, ntabwo uyu ni mukuru wanyu, uyu ni umutonto wanyu, kugira ashitse mu nzu n'umukozi amugaburire fasirimo impuzu z'umugabo, ibintu byose kugeza havyibuha atakiciro nkizimwamba, kuko umugabo wanje bari mutombo, amafaranga ibintu byose tugasangira. Aratera imbere agera ku bidolare, anyereka kontra zosinya, nanje ninjira mu ngorane zikomeye cyane. Umunsi umwe dukeneye amafaranga akomeye yo kutwicisha gatwe, ndamugurana ayanyimye, ndavuga nti wosanga atayafise, nanka kwiyumvira nabi, ariko mu nyuma acagenda yibwira uwundi muntu ngo mbega uwundi muntu akomeye, ngo mbega we nta mahera ngo uba ukeneye, ngo mbega nari ndamuhaye imitwe ngo ndayaguhe. Aravuga ngo sinoyanka yana. Hama uwo muntu akiza kunshikira ngo uzire kuri uwo muhungu ngo afite amahera menshi, ngo bashaka nuko tunayamubiza, ngo haje ngo nyine ngo avuye mu biro, ngo haje kunsaba ariko no mubikira amahera nabi. Ndabigwara hacaza liste y'abantu bose nakunze atanico, ahubwo banakunze rero bankomerekeje gusumba ibindi byose, bonagire neza bagire ibintu byose biraro. Imana iravuga ngo ari n'urukundo, ntabwo nta wundi afite urukundo nkandi, ngo ntagugira. Iyo nza kuba mfite urukundo nari kuba naho nyima ntacyo byari kuntwara, kuko Yesu aradukunda, hama nitumwishyura urukundo rwe akabandanya dukunda. Urukundo rw'Imana tugaburira abatazotugaburira, twambika abatazotwambika, dufasha abatazotwibuka. Ubwo ni urukundo rw'Imana. Ibisigaye ni kirundi n'igifaso n'ukuregwa neza, si urukundo rw'Imana. Kandi ugira Imana dushika naho tugira urukundo rw'ukuri, iducishaho nyene bikace bigezwe. Amen. Naho notanga ivyanje byose, naho wokwihebera umuntu ukamukorera, naho wowe umwana mwiza, naho wogororoka, utagira urukundo, ngo byose n'ubu n'ubusa. Urukundo rurihangana. Gashaka ndabahe exam. Aha bavuga urukundo rurihangana, ukaba witwa Diane utindi Diane arihangana. Niwasanga udashobora kubivuga, umenye ko atarukundo ugira.
urukundo. Diane arihangana, Joseph agira neza, Gustave ntagira ishari, Beate ntiyiheyagiza. amazina ko ndavuga si muri komera we iraba aho uko mvuga uzurashiraho, reka basinivuge. Aline arihangana. Nusanga utari kwemeranya n'umutima wamenye ko atarukundo ugira, uce wihana, kuko urukundo ruri hangana. Nimbuti ngo bingeza numva nta rukundo ruri muri wewe, kuko urukundo rwa Yesu rwamugumije ku musaraba. Amen, amen, haleluya. Ntimufise icivugo hano ngo discipleship, ngo umwaka wo kororoka nk'abigishwa ba Kristo, umwaka wo kugira nk'abigishwa. Erega ibisigaye byose nukuri ntabwo navuye mu gagaragara tubeshana ni giporoti. Ibisigaye byose ni dini, ibisigaye byose ni kuba pasteri, ni kuba umurongozi, n'ibindi n'amatitire no gusirimba n'amakorali. Ariko ibi bintu turimwe ni ibintu biri seriye. Je nkunda kwibabwira, hari abantu bazi ko hari abantu bazi ko ibintu ari bya hano si bya hano. Ibi bintu ni by'ubwami buhoraho, tuzobihererwa impera cyangwa tuzobazwa. Sishobora kuza kubabwira ibyo kuba abigishwa ba Yesu ngo tugwize abanwanyi, ahubwo imbere ko tugwize abanwanyi tubanze twebwe dukizwe, tuba abigishwa b'ukuri ba Yesu. Amen. Hama ejo muri mission tuvugane kukugwira turi imbuto nzima. Amen. Uri umwigishwa wa Yesu utagira urukundo, utihangana ngo ndarusha. Kandi rero ntiwihangana bikaba normal. Ça c'est pas du tout normal. Bisigura ko ishengero ryagwaye. Urashaka kuba umuririmbyi utihangana, urashaka kuba umunyamasengesho utihangana. Umunsi umuntu umurongozi wande ariko nanje naribagiyeho navuye ico uko nahoraho Yesu yankunda. Narambwira umuntu umwe wa intercessor nyene mwishingire ngo ndarushe byananikuye. Ndambwira ga wundi wowe nzi kuri ku gicaniro twese duteruriye uri watihangana. Hari umunyamasengesho atihangana. Hega turapfuye turahoye. Ntimusange Mose yagumye hejuru ashiraho n'amanuzeye, none mwihanganiye mu biki mudashaka kwihanganira muri mwebwe. Urukundo ruri hangana. Amen. Urukundo ruri hangana. Ibisigaye byose ni nkinamico ninde. Urukundo ruri hangana. Urukundo rugira neza. Ndakugira neza udakwiye kugirirwa neza. Ndakugira neza uzonyibagira. Ndakugira neza utazonanyibuka. Amen. Urukundo ntirugira ishari. Amen. Urukundo ntirugira ishari. Urukundo ntirugira ishari. Urukundo ntirugira ishari. Ugutera imbere ku wundi, urukundo rurakunezererwa. Umwana wawe yateye imbere urababara, umuvukanyi wawe yateye imbere urababara, so na mama wawe bateye imbere barababara kubera hari urukundo rw'inyungu. Filos igituma ubabara ko nakateye imbere, igituma umugirira ishari, igituma haba kandi kazigo nuko atarukundo ruhari. Ahari urukundo nta shari bamwe. Urukundo ntigwihayagiza, urukundo si jewe ni jewe. Urukundo ntigwihayagiza. Urukundo mu yandi majambo, niba ushaka kumenya urukundo, isohoka uve muri wewe umenye kuwundi abaho. Sohoka uve muri wewe umenye kuwundi abaho. Ntabwo urukundo ari jewe, ahubwo urukundo rubona uwundi imbere ko wibona. Amen. Nk'uwo muntu yikunda ibyo sinobana ndiko ndavuga, aravuga ngo yahaba. Iri jambo si yahaba ni wewe. Amen. Umuntu yikunda aravuga ngo ibintu twize we iyahaba. Iyahaba nde ni wewe nyene, ni ijambo ryaraba. Ngo yabyumvise nde ni wewe nyine wabyumvise. Amen. Nigeze kubivugaho umugore avuga ngo ndababaye ko umugabo wanje atara wawe ko umugabo atara washaka ngo yumve biki urikunda wewe nyine wari ukwiye kubyumva.
urukundo ntabwo rwakira, ruratanga. Ntabwo urukundo rugira mpa, urukundo ruratanga. Amen, amen. Rero ikibazo saba hari babyumva, ikibazo ni wowe ukwiye kubyumva, ko ni wowe uhamagare gutanga. Amen. Urukundo ntigwihimbaza, ntirukora ibiteye isoni. Ibyagezwe 10, Yesu haraza abafarisayo kumubaza, Matayo 22. Amen. Matayo 22 guhera ku 37. Baramubaza ngo n'ikihe cyagezwe gikuru? Arababwira ngo ukundisha Imana umutima wawe, ubugingo bwawe bwose, n'inkomezi zawe zose. Bikigira kabiri, ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Aca aravuga ijambo nkunda cyane ngo ibyagezwe byose, ibyagezwe byose, ibisigaye byose, ibyagezwe byose ngo n'ubuvugishwa bwose ngo byenena kuri ibi, byenena ku rukundo. Ukaba ushaka gushitsa ibyagezwe by'Imana ukunda. Haleluya. Oh, haleluya. Ukaba ushaka gushitsa ibyagezwe by'Imana nukundane gusa. Kuko ibivuga ngo usone sona nyoko n'urukundo. Ibivuga ngo ntukibe, ntukice, ntugasambane, ntukabeshe n'urukundo. Urukundo nturukora ibiteye isoni, ntigwiba, ntirusambana. Ahamaze kuba ubusambanyi nta rukundo, haba ari urwaho. Nta usambana n'uwo wasambana mushika utari gipfu, wasambana musaza utari gipfu, wasambana n'umwana wavye atari gipfu. Nkunda kubwira abasore bo mwishengero ni abakobwa mubwira ntimubipfuze, ni wafate ko ari bashiki bayo kugeza Imana izo kubwira ko atari uwawe, atari akwiye kurengera iyo dimaso. N'umuryango muravukana, nta wipfuza uwo bavukana. Ariko iyo umaze kurengera kumenya ko mutavukana kandi udafite na programme yo kugira mariage, uri mu buhehesi, uri mu kwipfuza, uri mu gwaha. Umugabo umwe niwe akunda kuvuga umukozi w'Imana ngo nubwira umuntu ngo dukundane umwitezeho, uzi ko ata projet ya mariage, uzi ko ari kumwipfuza, ngo uzamubwira uti ndakwanka nanje ndiyanka, ngo twankane neza. Rero ngo twankane neza kuko murasambana, ntihagire ntuzomutware. Nuba umufasoni ukamutwara, uzovuga uti nakare twamenye kera, agishika uzoca umuhimba kuko wamuhimbye kera. Urukundo nta biteye isoni rukora. Urukundo ntirondera ibyago, ntigwiciraho, ntigwiyumvira ikibi ku bantu. Ngo ujya muntu ngo je ndabibona imbere y'igihe. Ntigwiyumvira ikibi ku bantu, gwiyumvira iciza ku bantu. Ushaka umuntu yiyumvira ikibi ku bantu agira urukundo. Kuko utofata iciyumviro ciza, kuko utofata kuti uriya muntu igituma yacerewe suko ari umuntu acererwa samara, ukabantu basugafuma wihenda wiyumvire ko byamugoye. Hamukamukunda ukazomufasha kuva mu gucerewa. Ujya muntu icyatumye atandamutsa, icyatumye atagize nuko atanyira, kuko utofata ibyiza ko ahubwo ntiyambonye. Imana idufashe, ntigwiyumvira ikibi ku bandi. Ntirunezererwa ukugabitanya kw'abandi ngo nakomesha ngo yarakwiye gufungura azi ifaranga yibye. Uwo muntu yoba ari umugabo wawe woneze. Hari umuntu yabonye umutegetsi yinjiye mu gasho akora ryose nguwa reka ndamubaza mbe nkubuye baza akora umugabo wawe ko nawe utamuvyaye ashobora gufungwa. Ubu tweze nkuko nyene iyo aza kuba ari so, kuko nta uhitamwo umubyara akaba yinjiye kajya gasho uburyohera. Iyo aza kuba ari umuhungu wivyariye ubu tunezerewe. Urukundo ntigwiciraho, ntirunezere kugabitanya kw'abandi, runezeranwa n'ukuri. Umvira rero, rurenza ko muri byose, rwizera byose, rwizigira byose, rwihangana muri byose. Simbe ku murongo wa 13 tuca turangiza ko amasaha ageze, ibindi tuzoyibandanya. None rero hagumyeho kwizera n'ivyizigiro n'urukundo, uko ari bitatu. Bibiliya avuga ngo hari ibintu bikomeye cyane. Ukwizera,
ijambo ry'Imana ikavuga ngo ntitubeshwaho n'ibyo tubona, tubeshwaho n'ukwizera. ngo kandi atakwizera ntidushobora guhimbara Imana. ukwizera niko gutuma twakira Yesu, byose ni ukwizera. ngo hagumyeho rero ukwizera birakomeye, hakagumaho n'ukwizigira, ngo n'urukundo. ngo mugaye kibiruta byose ni iki? urukundo. nari kuvuga ikigira kabiri ariko ntabwo nifuza kubaciriza nko kuwa mbere. reka tugarukirize. amen. ntihakagire usubira kungora, ntihagire usubira kumbwira amajambo, ntihagire usubira kumbwira ingeso z'abandi, ntihagire uwundi muntu asubira kunyanduza amatelefone n'ibindi byose, ambwira abamaraya n'abasuma iyo bageze. ntihagire umuntu ambwira abakatolika n'abaporoti, ntihagire umuntu ambwira abavugishwa n'abatavugishwa. ntimusubire kungora, kuko ngenda ni inkovu za Kristo kuri. haleluya, haleluya. uwo ni Pawulo. ngenda ni inkovu za Kristo kuri je. nta kundi kwirata kwanje atari Kristo Yesu. isi yahindutse ikibambwe, nanje mpinduka ikibambwe kuri. nimwakundana isi izomenya ko muri abigishwa banje. urashobora gusenga uno mwanya. ndifuza ko atamuntu n'umwe uhamagara, kuko iri jambo ryaraba twese umuntu ari hano.